Hola my people ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasaha muko muratirabirako nitwa Norasque Ntare VI Norasque Solution man of God I'm new creation I'm son of God I'm unstoppable kuko mubibona no musi ndahantu heza mu rubanza aho ihuriro ry'amashirahamwe kibonobono baza kugura Microfinance. Ino Microfinance rero sibwahabwa ariho Microfinance na mama wa Microfinance na so wa Microfinance iriho sibwabwana urubanza ruza kwa rurenze murabona ko nahishikiye murabizi ko hano ndi ibintu bimeze neza so mu following mugwane natwe ariko ndabibutse yuko kandi yitwa papa haya murabizi so follow me kandi n'umwana adatambuka ababaziki umuvyeyi tambuka twigire visionnaire tambuka twigire buba wamweze tambuka twigire erega tambuka twigire namwe banyamitaye tambuka twigire twigire mu Burundi bwifashe nta bifashe bikihari mwandanga uyu munsi rero ho cakemutse cakemutse gushika mu Burundi bwifashe nta bifashe jewe ndahabona era abatwugururiwe Microfinance Agronova byizigiro by'abarimye aho abarimye bizigiye igiterwa cy'ikibonobono ibizigizigi by'ubukene bagiye kubibura Sakuru na nyogokuru barihe nkabaramutsa barihe arakunda karanga barihe nkabaramutsa barihe Sakuru na nyogokuru barihe nkabaramutsa barihe ni abantu bato bafise mitahe mito namwe muratumiwe kuri umutahe ku bihumbi 200 uronka umutahe muri Microfinance kuki witinya ntiwibaze ngo barondera abafise amafaranga menshi n'abafise make barabakeneye mwikomera amase cyane tugira rero duhume tugira amahoro usanga iterambere umutekano n'uburimye mu gihugu cyacu cy'u Burundi duhagaze hano nk'umwe marongoye kate nziza benshi mukunze kwita industriel ariko umuntu nkayo nziza ya kino gihugu muri quartier mahinguriro rero tutanguye gushimira tumushobora byose mudufashe iyo mana nkuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi twashize imbere Imana tubikomera amashimwe cyane gose murakoze cyane reka namwe mwese
tubasabe mu vyubahiro vyanyu Imana ibahezagije mwikomera amashi menshi cyane gose. Banyacubahiro mwese mwitavye umunsi mukuru, mwebwe muhagarariye inzego zitandukanye, nyakubahwa umukuru wa quartier Mahinguriro, waje userukiye nyakubahwa mustanteri wa komine yacu nziza ya Ntahangwa, ndetse na chef de zone, banyakubahwa muhagarariye inaskoki turi kumwe hano, banyakubahwa murongoye urwego nshingwantwaro rwa Microfinance Agronova, banyakubahwa barimyi bene imitahe, bavyeyi namwe gwaruka, banywanyi ba inaskoki, mbanje kubaramusa mwese mu izina ry'urukundo, ubumwe n'icizere dufitiye igihugu cacu c'u Burundi, co kimwe n'umuryango w'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono. Ubu munsi si umunsi usanzwe kuri twebwe, turaha no ku wundi wese yifatanije natwe naho yoba atashoboye gushika. Ni umunsi mukuru, ni umunsi w'icizere, ni umunsi w'intsinzi, ni umunsi w'ikwibuka aho tuvuye tukaraba aho tugeze, hanyuma tukiyemeza aho dushaka gushika. Mu nkundire ndabamenyeshe yuko uko turi hano twuzuye umunezero, ivyishimo canke se amashimwe, twebwe nk'abarundi, abanyafrika, bivuga ngo umuntu yirabura. Dukoraniye hano, umuntu yirabura yaraciye mu bikomeye, yarahenzwe igihe kirekire kugeza aho yibagira ubushobozi yari afise. Baramutwaye ubutunzi, bamusahura ubutaka, baramukengereye mu bwenge no mu giciro, maze ashikaho abona ko ivyo abandi bakora arivyo vyonyene bishoboka. Baratumye yiyumvira ko ataco yoshobora gukora wenyene, ko adashoboye kwiyubaka, ko adashobora guteza imbere igihugu ciwe canke kugaburira umuryango wiwe. Ariko uno musi ndababwiye nti umuntu yirabura arashoboye kwiyubaka, umurundi arashobora kwiyubaka agahindura ubuzima bwiwe. Birakunda ko umurundi ashobora kuva aho yarari agatera intambwe. Birakunda ko umurundi ashobora guseruka akaja ahabona, nk'uko natwe uno munsi mubona turiko turaja ahabona. Bimeze bityo kandi no ku murimyi. Umurimyi arashobora nawe nyene kurima, agashora, akarya, akaryama ahaze. Banyakubahwa barimyi, banyamitahe mukoraniye hano, mu nkundire kuri iri jambo twikomera amashi, kuko tugiye gutangura kurima, tugashora kandi tukaryama duhaze. Mpagarariye urunani rw'amakoperative arima ikibonobono mu Burundi rwitwa inaskoki. Inaskoki rero
ntiyavutse nk'umugambi usanzwe canke nk'ishirahamwe ryashinzwe kugira ngo ryitwe izina gusa. Ntabwo inaskoki ihari nka ya mashirahamwe agendera mu mufuko. Ntabwo inaskoki ihari nka bimwe tubona gusa nk'ivyapa ku mabarabara, ariko inaskoki yavutse kubera ububabare bw'umurimyi amaze imyaka abira icuya buri gihe, ariko akaguma mu bukene. Akarorero uwo ni mama wanje. Nakuze mbona arima igihe cyose, na n'ubu amafaranga menshi kubwiwe yashobora kuyatekera ku ifundo ry'igitenge, mu gihe tubona abandi hari n'abayapakira mu magunira bayatwaye mu mabanki. Ni muri uyo mubabaro rero nahagurutse maze nkavuga nti abarundi bose babayeho canke bo babayeho nka mama wanje, duhaguruke tuvuge ati ico gikorwa canke iyo ntahe ibishe, iyo ntahe ijyana mu matwi tuyicire umukenke. Inaskoki yavutse kubera umwimbu wahora utakara canke ukagugwa amafaranga make cane. Yavutse kubera ugwaruka rwabuze akazi rugahitamo guhunga igihugu canke kubaho rutagira icizere ca kazoza canke cejo hazoza. Yavutse kubera hari abana baryama bashonje kandi igihugu cyacu gifise ubutaka bwimbuka n'abantu bakunda ibikorwa. Hari abibaza ko umurimyi adashobora kwigobotora mu bukene. Hari abibaza ko tudashoboye kwiyubakira igihugu cyacu, ariko uno munsi inaskoki igiye kubereka yuko abibwira ivyo bose bibesha. Inaskoki yategekanije ibisata 32 izokoreramwo kugira ngo yibagize abazoyinjiramwo icitwa inzara, ibura ry'akazi n'ubukene. Ivyo bisata vyose bifise intumbero imwe: guhindura ubuzima bw'umurimyi, gufasha ugwaruka kwikorera no kubaka igihugu cizigira amaboko yacu, kuva mu burimyi, ubworozi, amahinguriro, ugutunganya, guhingura umwimbu, ukudandaza amafaranga n'ibikorwa vy'iterambere. Inaskoki ishaka ko umurimyi wese aronka aho afata kugira ngo yubake ubuzima bwiwe mu cumba ciwe, ndetse yubake ubuzima bwiwe ku bana biwe eka n'abazomukomokako bose. Umunsi rero kimwe muri vya bisata nababwira 32 kiratanguye ku mugaragaro. Agronova Microfinance ni intambwe ikomeye ku rugendo rwo kwigenga mu vy'ubutunzi. Reka nsabe abanywanyi bose ba inaskoki kubwo kwakira uyu mwana wacu Agronova, dukoma amashi cyane gose, binashoboka n'impundu tuzishireko, eka n'ababishoboye muvuze akaruru, mbere nabo bari hafi naho uhaguruka ugatamba uravyemerewe. Ako ni akaruru k'intsinzi n'ukwigenga mu vy'ubutunzi mu bisata bitandukanye twashize imbere. Ntitwuguruye gusa ikigo gitanga ingurane, twuguruye urugi rw'ivyizigiro, urugi rw'icizere gishasha ku murimyi. Ni ivyizigiro vy'umurimyi koko
na cane cane yari yarasinyijwe aho umurimyi yitura ibanki bakaca bamusaba ngo nazane icitwa ititre foncier. Ico naco mu kukironka ugasanga n'umurimyi ntazi iyo gitumbereye. Turashaka ko umurimyi aronka uburyo bwo gukora adasubiriye kwihebura. Turashaka ko ugwaruka rutangura kwikorera no kurema akazi aho kurindira guhabwa. Turashaka ko ubutunzi bw'Uburundi buguma mu Burundi kandi bugafasha abarundi. Twiyemeje ko ikibonobono kizoba igiterwa kidasanzwe. Tumaze kukirima tukagihingura, ibivuyemwo ituruto yaco tuzoyivanga n'amase dukore ifumbire kama izosubira mu mirima kugira ngo ubutaka bwacu busubire kugira ubuzima nk'uko twamaze kubitangura mu ntara ya Burunga muri komine ya kera ya Giharo hariya mu Rutana. Ndabasabe abari hafi, nabonye abanyarutana bari hano, mubegere mubabaze ati mbega ivyo twumvise vyoba ari vyo. Ariko nizera ntakekeranya yuko ari vyo ijana kwijana. Ndabasabe mwiyongere amashi kubera akamo twabateye ko kurima ikibonobono. Twaratanguye kugihingura uko dushoboye, ubu kikaba cyaramaze kuduha itoroto nkeya dushobora gukoresha wa mwavu mwumva twababwira. Ico nico twita iterambere rirama, iterambere ridatesha akanovera ubutaka bwacu, iterambere rituma uno musi turonka ico dufungura kandi n'abana bacu bakazogisanga. Agronova izotanga ingurane, ariko ntituzotanga amahera gusa, tuzotanga icizere, tuzotanga ubumenyi, tuzotanga uburyo bwo guhaguruka no kwigenga. Turashaka ko Uburundi buba igihugu gifungurira abana babwo imbere yo kurondera kugaburira abandi. Iki rero ndagishimangira, mumenye yuko mpagaze hano nk'uhagarariye inaskoki, ndazi notereza amaso hano sinobura ababanyi bacu abo dukunda kwita abakongomani bo mu gihugu ca Kongo, bashobora kuba bifatanije natwe, naho batoba bumva ivyo turiko turavuga, ababegereye mubafashe kugira ngo babitahure. Abo baramaze kuza kugira ngo tugende kubigisha ingene nabo batera imbere, ko baramaze kubona yuko iterambere mu Burundi ari cash biciye kuri inaskoki na kibonobono. Ndabasabe rero mwikomera amashi kuri iyo ntambwe. Turashaka ko kubona umurimyi arima ivyiwe, ahingura ivyiwe kandi akarya ivyiwe, kuko twemera ko iyo umurimyi akize n'igihugu kirakira. Iyo ugwaruka rufise akazi igihugu kiratekana. Iyo abantu bizeye ejo hazoza amahoro arakomera. Nico gituma uno munsi tubwira abarundi bose tuti nimwemere ko bishoboka. Reka ninginge umwe wese abwire uwo bicaranye ati emera birashoboka. Ongera umubwira ati emera birashoboka. Igihe naza hano kugira ngo mwemere ko bishoboka,
naciye kuri uyo yitwa Bunzinya Elize ahagaze hajya haguruka. Bari bafise akabiro gato ngaho hejuru, nta bushobozi bwo gukota biro twari dufise, nari ifise. Ndamusaba ati kugira nemererwe gukorerwa muri Ntahangwa, nyemerera nitirirwe yuko nkorera haji wawe, aba ariho nerekana ko ariho mfise adresse kugira ngo bamu uburenganzira bwo gukorera muri Ntahangwa. Aca arabinyemerera. Mu nyuma terega hajya nyene murondeye amafaranga, hariho ibiro mwokota ati n'ibihumbi 200 mugabo avance na amezi 3 acaba ibihumbi 600 kugira ngo dukwize ibihumbi 600. Ntivyari vyoroshe. Twaje hano rero tunyegeye, turi mu kabiro kari hariya hejuru, urakata ucinjira ukagenda uku gusa hariko ibiharuro nimero 102 niko twavuga kugira ngo hashike. Ariko murabona no munsi abahora baza hano hari amaprado manini y'abaparitse ngaho, ariko no munsi ntari no ku metero 100 zaho turi. Ivyo rero nibibemeze yuko bishoboka kubona umuntu yashikiye mu kabiro kamwe. Uno munsi muravye murabona ko Microfinance ikorera hanyene amabiro ikirenga, nari jenye rabingene mungana nabo mwaserukiye. Subira rero mubwira ati ca wemera birashoboka. Nimwemere ko igihe cyo kwihebura kirangiye. Nimwemere ko Uburundi bushasha bushobora kubakwa n'amaboko y'abarundi ubwabo. Kandi ndabibutsa nti ubumwe bwacu nibwo buzotugira abadasanzwe, nitwunga ubumwe nta nzara izodusenyura, nta bukene bizotwicira indoto, kandi nta uzodusubiriza mu buzima bwo gusabiriza. Reka twiyemeze ko kuva uno munsi aho twaririmbye ka karirimbo, aho jewe nari mperereye hariho akarimbo baririmba ngo nzosanganira umuzungu yampaye ubwadona, aho baba batuzaniye ibigori bisa na jone, abantu bose kagenda gutonda umurongo bakubitana amajido bikorera imifuko y'ibigori tuzaniwe na pamu. Reka ndabizeze yuko ku ntambwe turiko turatera nta nkeka Uburundi bugiye kuzofata ico kibanza bwitwe pamu, bugaburire abakongomani ibigori, bigaburire abo muri Malawi ibigori, eka n'ibindi vyose byavuye mu maboko yacu. Reka twiyemeze ko kuva uno munsi umurimyi azohingura ivyiwe, azorya ivyiwe, azokwizigira amaboko yiwe, kuko igihugu gifise abarimyi bakomeye, gifise kazoza gakomeye. Imana ihezagire ibikorwa vyacu, ihezagire inaskoki, ihezagire nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye. Kari kanciyemwo, kari kankorokanye. Uyu rero ibimenyesha makuru biri hano, banyakuba bamenyesha makuru, iyi nkuru muyitware kwigenekerezo rya mbere Nyakanga umwaka uheze 2025. Twari duhagaze hamwe na nyiricubahiro hariya muri Cankuzo ku mutumba bawita nde Nyabisindu, anezerejwe n'ibikorwa turiko turakora, turiko turayaga. Yarambwiye ati genda rero ushireho Microfinance. Rero ndazi hano nihabuze naboce bamwandikira ka message mumubwira ati David yagushimiye bivuye ku mutima ko impanuro watanze ku barimyi b'igitegwa cy'ikibonobono ngo bashireho Microfinance vyamaze kubaho ku mugaragaro.
mukoma amashi ku bw'ico. Namwe bamenyesha amakuru mu vyandike yuko twamushimiye, iyi ni impanuro yaduhaye turi kumwe mu Cankuzo. Turashimiye bivuye ku mutima nyiricubahiro canke nyakubahwa buramatari w'intara ya Bujumbura yaduhaye uburenganzira bwo kuba dusagaje hano uno munsi, ndetse twongere tunashimire na nyakubahwa musitanteri wa komine Ntahangwa yaturungikiye umwubahwa de quartier, nawe reka tubakomera amashi nk'uko mubona bari hagati muri twebwe. Ndashimiye bivuye ku mutima abarimyi mwese muri Australia, abarimyi muri Amerika, abarimyi muri Aziya, abarimyi muri Europe, abarimyi muri Afrika mu bihugu bitandukanye, abari mu ntara zitanu zigize igihugu cy'u Burundi, mwebwe mwakiriye akamo kacu twabateye. Mu nkundire imbere yo kurangiza ndabamenyeshe yuko uru rugendo ntigwari rworoshe, ariko Imana yarahatubereye. Ndabasabe rero mushushe amaboko, dukomere Imana amashi ku bwa kino gikorwa no munsi gishobotse. Aho rero nobamenyesha ko twigeze kubigerageza ariko biranka, ariko no munsi vyakunze. Cusubira umubwira ati rero kuno munsi vyakunze n'ibindi bizoshoboka. Tunyarukije imbere yuko tuja mu mugigwa wo kugurura iyi Microfinance nyezina, ndafise abo shimira. Reka narwava mpera ku mufasha wanje, ariko nibuka yuko twabanye nawe twamaze kugira ikiciyumviro cyo gushiraho Microfinance Agronova. Ndafise rero ingwanyi mu iterambere zamfashije, twafundikiye hamwe kino ciyumviro. Mu nkundire munyaruke duhereye kuri Nshimirimana Leya cuja hano imbere, dusubire Nahimana Emma Raisa Melanie, Sibomana Ismael, tugende kuwitwa Ininazwe Françoise, Niyonkuru Desire, Batazira Konate, duhamagare Ndikumagenge Breze, twongere duhamagare na coordinateur muri Naskoki uwitwa Ciza Ildefonse. Muhagarare hano, mu nkundire nimubishiremo inzigo, mubakomera amashi. Ndabona ntibakwiye. Aba nibo twafundikiye iciyumviro hamwe. Ndababwira ati turavye aho tugeze, ico gihe twari tubonye umuntu ashoye ikibonobono itoni 10 akubita imiliyoni 100. Turavuga ati hano rero turabona batanguye gutahana miliyoni 100, none tuzoyabaha gute? Mwigunira, tuzoyatsindagira mwigunira, tuzohora dufata miliyoni 100 tuyacishe ku makonte y'abandi bantu? Atoya biragahera, natwe turashoboye, reka dushireho Microfinance yacu. Ndakibabwiye nko mu munota umwe bose baciye bacemeza. Mu nkundire rero tubakomera amashi. Ugakoma amashi ejo ni wewe uzobushikiriwe, ugakoma make ejo nawe uzobushikiriwe. Bazogukomera make. Jewe vy'ukuri ndanezerewe no kubona aba bavukanye duhagararanye, kandi nibaza mubaravye nimba mwoba mubazi mu minsi iheze, ngira murabona vy'ukuri yuko tutariko tuva mu bwiza tuja mu ngagara,
nta nubwo tuja no kumutanga ahubwo twerekeza ikiriri nibaza ko namwe mubibona tuva mu bwiza twerekeza kiriri bwangira nagaseke buye ni sawa mwirohero ngo ni mwirohero oya ntaco mwirohero haturindire 2027 ndazi hajya tuzoba dufise ikirindiro ca Agronova mukoma amashi bashwe iryo jambo nta bintu vyo kwisondeka nga uzi umunezero dufise aba rero nibo twakoranye ariko kandi hari izindi ngwanyi zaciye zakira ubugira kabiri ikiciyumviro zica ziremera ati tuzoca tukigurukana mu mitumba hariya iyo tuvuka mu ntara ivyo twita ama metropole iyo tuvuka aha rero muje kwihangana bose ndabahamagare ku ma metropole reka duhere cyane cyane kuwo tubona yitanze cyane gose mbere aba nuwa mbere muri kino gikorwa umwubahwa ni numwe mu barongoye urwego shingwantwaro rwa Agronova n'uwitwa Simeo Bankubunguka mu mukomera amashi namwebwe mukome menshi ko Bujumbura yarabifutse mukwege abanyabujumbura muremera ko babifutse mu bijanye na kino gikorwa cyo kwegeranya imitahe reka duhamagare kandi uwagize kabiri turanamushimira cyane gose kubwo kugamburuka kwiwe ubukerebutsi bwiwe yerekanye n'uwitwa Prosper aserukira metropole Gitega yubahwe karibu cyane renguka hano imbere mumbabarire sinja kubatondeka neza uko mwakurikiranye cutonda hariya reka duhamagare ubugira gatatu aserukira metropole ya Rumonge ngo dukunda kwita Maître Kibangara nibigira Sadoke arenguke hano imbere niwe mugabo mugufi dufise canga babone ubugufi bwawe cahajya bagucishe muri kamera n'ugufi bwawe murabona iyo n'indwanyi igwanira hariya mu Rumonge iyo hasi niyo hejuru zose zigwanira rimwe naho hari imisozi ihanamye hose irahaduga mbe mwamukomeye amashiga yemwe reka twongere duhamagare uwo userukira metropole Ruyigi uwo nawe ntari ko aravyorosha hariya ku moso yose inasko kiduhava tuyifata vuga ati turayifata ku moso waja serukiye Ruyigi ni umusabato ari no munsi n'amafaranga yamuhaye ntayakorako ariko yaserukiwe n'uwo basanzwe bafatikanije ibikorwa karibu cyane utonde hariya kandi nibaza yuko nubwo ubutwari bwawe turabuzi agence ya Ruyigi canke gishe ya Ruyigi nibaza ko tawundi uzoca tuyishiramwo ni wewe nyene ariko je kwihangana ko conja kuvuga tuja kuraba de metropole wawe reka tunyarutse duhamagare uwaje aserukiye Ngozi Edith Niyuhire mu mukomera amashi cyane n'indwanyi ibushitse niyo yatumye uno munsi tuba turi mu mabara yera n'ayatukura n'ayasa n'ugwatsi reka duhamagare kandi imfura muri inaskoki uwitwa Nema yaje aserukira metropole Cankuzo karibu cyane mu muhamashi ntimumusondeke reka dukurikize ko uwo mu Cibitoke dukurikize ko uw'Ibururi dukurikize ko uw'Imuyinga Mwaro Muramvya Bubanza Karusi Kirundo eka na Makamba na Rutana mwese munyaruke hano ducunguze umwanya umwete